Ishirahamwe ry'amashengero y'abatiste mu Burundi, akarere mvugabutumwa ka Muyinga, ishengero ry'abatiste mu Gasasa, itariki 27 z'ukwezi kw'indwi umwaka wa 2025. Ivyaranguwe na paruwasi ya Gasasa mu myaka 10 imaze itanguye. Shalom bakundwa muri Kristo Yesu. Kuri uyu munsi ishengero ry'abatiste mu Gasasa rirakwije imyaka 10 irenze kamezi 5 ritangiye gukorera aha ku mutumba wa Gasasa. Byatangiye ku mugambi w'Imana nubwo benshi batabibona. Byatangujwe na Nizigaya Filiberi na Nizigimana Diodone n'abandi bakristo 50, ubu bakaba bose hamwe bagera mu 600. Byatangiye rigura ikibanza c'imetero 28 kuri 23, cyubaka mu rusengero rw'ibiti n'imbingo ku mpande. Ariko kubwo gukora ko bari muri ryo bahavuye bategura kubaka inyubakwa mubona. Yubatswe n'abanyeshengero atafashanyo ibayemwo, ivyo babifatanya no kwigisha uwari umwarimu waryo ngo ahave aze aribere umwungere, ubu akaba ari umwungere. Muri ico gihe nyene byararungitse n'uwa kabiri kwiga uburongozi, araheza aribera mwarimu mukuru waryo, ubu akaba ari umukandida pasiteri. Iryo shengero rifise uburinganire bw'imetero 23 kuri metero 11. Ryatangiranye intebe zishinze hasi, no kuvuga zitimugwa. Rihava rigura intebe ndende bitwa rambarara, ubu rikaba rinezerewe gutangira kwicara ku ntebe za plastike, aho ryagutse intebe 250 ziri mu gaciro k'imiliyoni 10,250. Ryaguze ibicurangisho biri mu gaciro k'imiliyoni 14, rigura na dekoro y'amaraki 6 nk'uko mubibona. Ryavuye byongeza ko n'ikibanza ca metero 15 kuri metero 30, kuko ryatanguye n'utuzu tw'ubwiherero twubakwa aho risabye ababanyi. Imana mushobora byose yakoresheje abantu bayo, ibyo byose bakabikora bigisha abandi Bibiliya ku ishuri ry'abapastori riri Ikabarore muri Kayanza. Turayishimira. Byigishije abarimu 5 bose hamwe n'umurongozi umwe w'ugwaruka, abo bose biga ikiringo c'imyaka 2. Ubu 2 muri abo bize bakaba bariko biga ishuri ry'abungere. Iryo shengero ryasanze ubutumwa budakwiye guherera ngaha, niko kwagura. Ubwa mbere ryatanguye kugura ikibanza Imusenyi ca metero 28 kuri metero 20. Hubakwa urusengero rwa metero 15 kuri metero 8, rukaba ruriko rurakora kandi ruhagaze neza. Ubwa kabiri ryahereye aho ryavuye rikota inzu Imurehe muri Butihinda. Bagitangira kuhasengera abantu barumva ubutumwa bwiza kandi bari babukeneye, bagana ico kibanza basanga nibo kwama mu gukota, bahagura ikibanza ca metero 40 kuri metero 25, bahubakamo urusengero rwa metero 20 kuri metero 9. Rikaba ririko rirakora kandi rihagaze neza, aho bahavuye barungika Nizigimana Epimake kwamenyereza kuba paruwasi mu gihe akiri ku ishuri ry'abapasiteri. Ubwa gatatu ubukurikira ryavuye rikota idepo ku nanasi muri Rugari, bidatevye rihagura ikibanza ca metero 30 kuri metero 20, rihubaka urusengero rw'imbaho, ariko bigasa nabi aho ryama rihangayikishijwe n'izo mbaho. Niko kuja hamwe kandi rirubaka urusengero rubereye. Naho hasigwa Nizigimana Diodone kubategura kuba paruwasi mu gihe akiri ku ishuri ry'abapasiteri. Ivyo byose byakorwa mu bumwe, urukundo no guhuza. Tubamenyesha ko aho hose hasa neza, hari ibicurangisho, isago zo kwakiramo abashitsi n'ibindi.
bakundwa muri Kristo Yesu, si ibyo gusa bimaze kuranguka muri iyi paruwase kuko hari n'ibindi. Ubwa mbere, mu ntumbero yo gushyigikira imigambi ya leta, utuzitizo, umunwa wose uronke icyo ufungura, umufuko wose uronke amafaranga, n'umugambi kuvuga ngo umwaka wa 2040 Uburundi igihugu cyifashe, umwaka wa 2060 Uburundi igihugu giteye imbere. Ndugaye tuzitizo byakoze bikurikira. Ubwa mbere, byarahimirije ririgisha kurima no korora kijambere, byarahaye impene n'inkwavu mu gufasha abantu bagera kuri 10, byarabikije abantu ibitungwa kugira bashobore kuronka umwavu w'ikirundi, aho rimaze kubitsa imiryango igera kuri 38 impene n'ingurube, ingurube 22 n'impene 16, byose bikaba biri mu gaciro k'imiliyoni 10,600 y'amafaranga y'u Burundi, bigabuwe mu bisata n'amakorale biri hano kuko bifatwa nk'amakoperative. Byaratanguje ibirimba, abantu 30 bakaja hamwe, buri wa Mungu umwe wese akitwaza 5,000, maze umwe muri bo agatahana 150, akaguramwo igitungwa cy'intanga atavunitse. Abandi batangiyemwo urudandazwa ruto ruto rw'inyanya, imboga, intore n'ibindi. Ubwa kabiri, mu ntumbero yo gushigikira amagara meza, byarigishije isuku, gufungura neza, byaraguriye ikarate ryo kwivuza kamu abageze kuri za bukuru bagera kuri 4, byarafashije abagwayi baja mu bitaro tutazi igitigiri, kuko kenshi na kenshi iyo sanduku yabaho mu tuzitizo. Uno mwaka wonyene rimaze gufasha abantu bagera kuri 25 ku mafaranga angana n'umiliyoni n'ibihumbi 50. Ubwa gatatu, mu ntumbero yo gufashanya no gushika kuri bantu nikora, hariho imiryango yarondejwe ifungurwa, byarubakiye amazu imiryango igera ku 10. Ku mutumba wa Gasasa yubakiye imiryango 2, ku mutumba wa Mwurire yubakiye imiryango 2, umutumba wa Kavumu yubakiye imiryango 3, hamwe n'Imurehe imiryango 3. Ivyo byakorewe abasengera hano n'abatasengera. Izo nzu zimwe zubatswe mu biti, izindi mu matafari, zigasakazwa amategura, hariho n'isakaje amabati. Izo bazihera hasi gushika hejuru, byaratereye ibisakazo, byongera bisanurira amazu imiryango igera kuri 3. Byarigishije urukundo mu bantu, bigatuma bagemuriranira. Ubwa kane, mu ntumbero yo gushigikira indero mu gwaruka, byarategura inyigisho mu gwaruka, kwigisha gukorera hamwe, byarateye intege abanyeshure mu kubagurira ibikoresho by'ishure bihuye n'uburyo rifise, kugira rigere kuri ibyo byose n'ibindi byashoboye kwandika hano muri kino cegeranyo. Twari dufise abaturi imbere twumva twoshimira cyane, mudukundire dushimire abo bantu. Ubwa mbere, twoshimira umwungere yari ayoboye ishengero ry'ababatiste mu Burundi, Reverend Pasteur Julien Nsengiyumva, we yasinye kw'iri shengero ryugururwa. Umwungere amazi. Ubwa kabiri, turashimira umwungere Reverend Pasteur Nteziryayo Philibert arirongoye kubw'ubutwari n'ubutore, ubwitange, ubwitonzi, inguvu, guca bugufi n'ibindi tutovuga, yakoze ngo iri shengero rigere kuri ibi byose. Mumwumvira amazi. Ubwa gatatu, turashimira kandida Pasteur Nizigimana Dieudonné yari cegera c'umwungere, nawe yaritanze atiziganya, turamushimira. Ubwa kane, turashimira mwarimu Ndayishimiye Celestin nk'umwanditsi w'ishengero n'umubitsi Mugisha Mediatrice, batigeze banyuruza ubutunzi bw'ishengero, ariko bakaba bakora ibiharuro byinjiye n'ibisohotse. Hari naho bataha abandi baruhutse,
kandi batabihemberwa turabashimira. Ubwa gatanu turashimira abajenama bose b'ishengero batanga ivyiyumviro muri ivyo bikorwa twakoze, ubampera amashi. Ubwa gatandatu turashimira umukuru w'urwarukanira na Victory n'abakuru b'amakorale bose bari ngaha n'ibisata ubo bumviye bagakora bisunze imigambi y'ishengero, ubampera amashi. Reka dushimire ishengero ryose muri rusangi uko ryagiye rikora ibikorwa bitandukanye byaranguwe kuri iyi paruwasi. Ubw'umunani turashimira kandi umuryango wa Harimenshi Irikora wimukiye Bujumbura, Uwarinzinde Alphonse nawe ari Bujumbura, n'uwashimira Imana Elia ari Ngozi, babanye natwe imbere yo kwimuka, ubampera amashi. Ubwa nyuma reka mudukundire dushimire cyane Caporale Chef Desire Niyonkuru, yarakoze byinshi hano nk'umukristo mu bandi, ariko kandi tumushimire ko yaduhubutse kenshi buvamo amafaranga. Imbere yuko duha ubushimwe abadufashije, reka tubamenyeshe imigambi yacu kugira ngo mudusengere, mudushigikire mu vyiyumviro mbere no mu bikorwa. Ibyo twifuza twateguye nibi: ubwa mbere kubaka urusago hano kuri paruwasi rugeretse, aho hasi izoba ari isare, hejuru hakazoba hariyo ibiro by'umwungere n'ivyumba byo kwakiramwo abashitsi. Ubwa kabiri dushaka kubaka ikigo gifasha abapfakazi bageze mu zabukuru batagira ababitaho, bakazohora bagaburirwa, bakambikwa, bakongera bakavuzwa n'ishengero bari hamwe, baronke n'umwanya wo kumva ijambo ry'Imana, kuko ubu bamwe muri bo bibagora no gushika ku rusengero. Ubwa gatatu gutangura umugambi wo gufashanya kuronka umwavu w'ikizungu. Ishengero n'iryemererwa na leta bizohora rigomborera umwavu abo muri iryo batari bashoboye kuwugombora, maze buke buke bagasubiza amafaranga atanyungu. Ubwa kane turifuza kongerereza intebe za plastike, amasafuriya, amasahani n'ibiyiko dusanzwe dukoresha iyo twateguye imanza nk'izi, maze tubihe n'abandi babikeneye ku giciro kitavunye. Reka dushimire mwebwe mwese mwaje kwifatanya natwe muri iki gikorwa. Tubamenyeshe ko twari dufise n'abashika kuri 64 bakiriwe, abandi babatijwe. Dufate umwanya wo guhereza ubushimwe abo twashimiye aho hejuru. Murakoze, Imana ibahezagire cyane.